tariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaroni Uburundi hatigwa. Biro ya UNARU yari hehe 13 Mavene numero 9. Ija niyo nzu yazanye kuyikora ku Burundi. Erga abarundi bari kugura ijyanzo bakagira monima 13 Mavene numero 9. Ija aja niyo havuye kuyikora ku Burundi aja. Hani ya biro nini ya UNARU haja. Amaketi yo kwandika kugenda muri ONI yandisho ni mutama yitwa Hasani Abdallah. Ija niyo Maison de l'Indépendance haja. Vyose yakuri haja. Terrain de l'Indépendance haja kuija shuri kuti Maveni. Niyo bagira amanama yose bagira haja. Ubundi ditwabonye haja ni mwambusa wenyene gusa. Ariko Rwagasore, Charles Mutara n'abandi banyerere bose bitone haja. Je nafashwe ndiko twamaze kwandika amatangazo ya Iprona n'ibindi tugenda mwijoro tugenda haja mu kizungu tukabandika ama publicité je bafati haja ku hôpital Rodin ubu mwita clinique Prince Rwagasore mwinja myembe ndiko nabandika haja bakamfata abasoda de paracommando belge bankubise cyane urabona ngahe urabona bayoneti y'ababiriki nari haja police Jean Charles salle numero 4 niyo njyama kanshi umunota ngano ku kitanda najyame arashe umunota kila ku kitanda bari bashakunyisha hasi ni mana yache hagati kanja nako ku prison urabona aha ku prison yake ra ku besere haja batobe umuryango ndibona mu muryango kwinjira haja kijya cyumba niyo nafungiwe mu jewe 1961 wangu yahaja ni Rwagasore yanjye kungura haja muri ico gihe bafata Rwagasore yari burayi yari yagiye mu Bubirigi cyangwa muri Amerika siyo yari yagiye ariko nagizimana namaze kwira ukwezi kumwe Rwagasore akaza ntama sarumbicuka niyo yamubwiye ngo uje mugenza uje muhungu mama mugenda na Amadi bamushi mu mbuto bamushira muri prison kubera kamubwira biyo yamfashe akaza wenyene niwe avuye aho kubirwaho akaza haja ku prison ni voiture yiwe Mercury Ford Mercury yari fise couleur beige ngiyi hejuru musi hari couleur ya mauve. Nibuze dufatane munda dukundane. Twewe twito baswahili niyo hatanguye amacakubiri urabona amacakubiri yatanguye gute igihe Rwagasore yaduhamagaye haja kuri Pagidas haja nyine kuri Pagidas Edmenos niyo haji indumwa ya Mwalimu Nyerere yashinga yatuwe ati abarundi mukaba ushaka gutera imbere ibe bintu bya tribalism mubaze mu bikoramo ngo uyu n'umuhutu uyu n'umututsi uyu niki ni oya ni mu bikira uruhande ibe bintu nubireke kabisa mu Kiswahili twita ukabila ibi vya ukabila muache kabisa mweke pembeni mutabishize ruhande ibintu vyo vya moko basi ababirigi bagabura niko Rwagasore yavuze ati jewe ndacyari umusore ubu rero nshaka umugeni ni mundondere fiancé ariko abe umuhutu kazi abe yize kugira ngo nderekane mu Burundi ko jewe nda ibintu vya moko mfite umutima wanje jewe na Juma Alfani Rukara mwene Rukara ngira ngo twari kubona alcade banga mwabo twari bantu bane twagiye hajya kuri Notre Dame ni alcade niyo tuyengo yaje ari mukoba mwiza cyane umuhutukazi ari haje umwari muhaje tukagenda haje kuri Notre Dame haje
tukamuronga umukobwa wa Ndami Kevin Defonse Marie Rose tugiye tukamuhamagara mademoiselle twakushaka jewe mushagike aje ushaka kukubwira akaza tukamubwira urabona twatoye wewe we fiancé wa president jewe umwana w'umwambuza jewe ndibishoboka kandi muzi yuko gende umuhutukazi shobora kwinjya munzu icyame nuko madame twamaze gutora wewe ndawundi tushaka atari wewe akaka yaranze bo hari undi nini umwarimu umukongomanikazi Mungudiaka yari mwarimu haja niyo mubiye oya nduwange genda ubumvirize asa ogenda bizi abantu abaswahili wewe genda gusa umvize haja tukahamagara mu taximan haja ya taxi zari haja uri Pagidasi hari mu taximan umwe yitwa Epimaki yamaze kufata nawe yamaze kwigendera tukamuhamagara akaza ufati tukamushyira muri fati kushika haja urabona we Pagidasi haja hari inyuma ku Novotel hari inyuma Notre Dame yari mwari bwaje bon igihe bwagaso yagize mariage na mwene Ndami Kevin Defonse niyo atanguriya ibintu ya macakubiri ngaho abazungu bakabwira abandi barundi urabona bagasore yagiye nabi yakurya nini yafashe imigambi y'abaswahili attention avec les baswahili les baswahili ce sont des gens très 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 dangereux bakikura abandi bakikura muri Iprona bakagira umugambi wabo Parti démocratique chrétien PDC ainsi icyo nicyo cyatumye bakagira umugambwe PDC kugira ngo umugambo w'Iprona ni wabaswahili abaswahili nibo bamaze kuhenda bamuhenze gwa gasore agiye kurongora umuhutukazi igihe twagabanye aba PDC kaba PDC natwe ba Iprona tukaba Iprona urabona babiri haja bafite amayere baba bakishira uruhande bakishira uruhande baba abagiriki nibo bingiye mu mugambo wa PDC Parti démocratique chrétien igihe twashize igihe cy'abatora rero twatangura amakampanye mu Burundi hose twagiye hose urabona ngaje hano andu hose rwagasore yashitse nanye nashi nari haje andu hose rwagasore ari haje nari haje ababelgi batukubisi ibimoko nini ego batukubisi ibimoko ariko kuneza yacu bakubira ngo rimipamba ukanga ukafata kimoko bo bakazana ibiti eucalyptus imikaratusi ubona ngaha yavuye Buraya no muri Kongo bakazana ngaha bo bakazana ijya pepiniere bo obligatoire genda mutera ibiti haja mu mihana ukanga kimoko ibigazi byavuye muri Kongo ukazana ngaha obligatoire genda mutera ibigazi ngaha mu Burundi ndabigazi bari biri ndabigazi tufite ngaha mu Burundi oya genda mutera ibigazi haja mu Rumonge n'ahane hose kumwonga urabona imbo yose tushakubona ibigazi kuva Kivoga haja mu Kivoga kugenda gushika mu Rumonge shika Nyanza-Lac ni mutera ibigazi twabonye yuko bako batuhangaisha wanse ikimoko none nubona ko none nese yiwacu none ubu rero turabibona rero biya batugiriye intere yayo turayibona rero imikaratusi ibigazi n'ibindi ukwigino y'umunsi twibuka ukwikukira ku Burundi bwacu urabona muri iyi minsi abakuru bama bavuga ni mukorera hamwe mugira amakoperative mu bigibi nibi ariko
none urabona ibintu byatuciyemo byamatati ibindi abantu bafuye n'ibindi urabona hajya Rwagasore igihe abatamba bafashe amahera yabo yose barishuna n'ababirigi bakamwara Rwagasore nawe yagiye muri Banki Mondiale bakamongera yandi amahera niyo yaje akagabura abantu je wewe ufise boutique ufise butawangaye je ufise ibihumbi 200 bo fata ibihumbi 50 wewe ufise mutawangaye je fataya abantu tugakora none ubu muri iyi minsi ndabiriyo je mbano je nshobora gutanga tusubire kuyiragiza ya Rwagasore kuko twabigize kuva kera n'abakuru rero abatwara igihugu bakaguruko nyene bakatunganisha bakaduha impanuro ndakini ndahandi ntituzotera imbere tutasubiye kuyiragirwa ya Rwagasore ijya mipango Rwagasore yari afise tuyisubireko bya bindi by'amayeri yo kujya amayera nini babireke abantu bize ho kututeza imbere kutuhimbanuro nziza bakajya kutudetuna Rwagasore yakora hana ko amajambere yo murundi ari wese atera imbere Rwagasore yatuwiye ati ni mukore ngabikorera kugira ngo amajambere y'u Burundi aturuke mu Burundi wenyene ni gukora akazi ishaka kuyibusa abakuru bicare hamwe biyumvire barondere ngene bo tuteza imbere insina z'ibitoke zikikuje Uburundi kuri uyu munsi w'agahimbare ishaka kusaba abategesi b'u Burundi natwe abaswahili batwibuke kw'icyo twakoze twakoze byinshi cyane twatakaje n'ibyacu n'abacu kugira ngo Uburundi buronge indahe yo kwikukira kuva kwa chef de zone mairie administrateur ba ministre kushika kwa president natwe batwibuke bamenye yuko mu Buyenzi hari abantu bamenye yuko hari abantu bakoranye na Rwagasore bamenye yuko hari abantu batakaje ibyabo kugira ngo indahe kwikukira iboneke mu Burundi turibagiye yuko ububeshi b'umuswahili no batushikana kera ababirige bame batwita ngo ni ngombe za mwambusa nimwibagire ijambo alitoka kule makake ko ngombe ya mwambusa none ububeshi b'umuswahili no batucimirizo tukaba abantu natwe icyo nicyo nshaka kusaba kubakuru n'abakomeye bakivurema bamenye yuko natwe abanyabuyenzi batwibuke muri ibyo twakoze